Yes, tumaze tubazanire biography yiwe inyuma yaho agiye kutuzana indirimbo yise I wish neza na neza izosoka ku munsi wa mbere igenekerezo rya 15 ukwezi kwa kane dusanzwe turimwo neza na neza. Nindirimbo yakorewe amasanamu mu gihugu cha Tanzania bamwita D1 audio from Iteka Music. Abavyeyi bamwise Ndayikengurukiye Dieudonné, akazi kiwe kaza kumuha izina ariryo D1. Bamutazira n'ayandi zina menshi cyane atandukanye, Mr Romantic Boy, Mr Umunyuka, ariko no munsi n'umwe mu basore bariko barakora neza cyane ndetse bariko baraduza neza ibendera ry'igihugu cyacu Burundi. Yavukiye mu ntara ya Kayanza, komine Kabarore muri zone ya Jene, ku musozi wa Rorero neza na neza. Yakuranye nimwe mu misore itandukanye isanzwe iri mu muziki neza na neza, nayone iri kwirabikora neza cyane. Avuka neza na neza mu muryango w'abana batandatu, akaba ari nawe ndetse imfura, akaba ari nyene imfura ndashobora kuvuga ati Kamenanda canke nkamwita n'irindi zina kubera ko dusanga dufise ivyitiranwa by'ukuntu abantu bagenda bavuka. Yize amashure y'intango muri komine Kabarore kuri lycée communale Ruhura, aza kumarira amashuri neza na neza yisumbuye mu gisagara ca Bujumbura kuri lycée Gisenyi. Murahazi neza na neza ni muri quartier Industrie hafi ya Jemayi, kambi bita Jemayi, canke hafi ya Enapo, canke hafi ya Metarusa. Yakuza akunda umuziki cyane hamwe n'umupira, ariko umuziki uza kwiganzira muri we, uza kuganza muri we, uza kugira inguvu niniya cyane kuruta umupira w'amaguru. Yakunze umuziki kuva mu bwana bwiwe kuko kenshi ngo barashwana cyane na papa wiwe bapfa akaradiyo, na cyane cyane yuko papa wiwe yaragerageza gufata akaradiyo akakuramo amapire akagumiza ata amapire arimwo kugira arabe yuko umuhungu we D1 yoja kwishura karekana n'amaradiyo, ariko D1 yarafise uburyo ashobora kurondera pire, uburyo ashobora kuboha amapire agashira kuri kakaradiyo hama kiyumviririza umuziki. Mu 2018 niho yakora akaririmbo bise Turumwe, bari kumwe n'umusore bari bigana neza na neza ngaho kuri lycée Gisenyi, akaba ari nawe yanakarishe, hama akaririmbo kakaba kari kanditswe n'uwo musore D1, ariko amafaranga aza kuriha n'uwo musore kubera ko D1 yari akimenetse nta mafaranga yari agifise. Kuva ruguru manuka mu gisagara ca Bujumbura nibiba vyoroshe na cyane cyane ku gafaranga. Turumwe n'indirimbo yatumye studio yitwa Agape Records ya Clovis Pro ikunda impano y'ino musore D1, hama ica iramwemera neza na neza kumufasha. Agape Records D1 yahabaye nko muri famille, arahigira byinshi bitandukanye ndetse n'ibijanye na production yaranavyigiye aho nyene muri Agape Records. Ndabibutsa neza na neza n'indirimbo yagera, indirimbo zigenda zirasuka nyinshi za D1 harimo ukuboko kwiwe.
indirimbo nyinshi zama ziherahezwa n'uno musore akaba ari we azirangiza, bisigura yuko ubwo bushobozi arabufise, ubwo bumenyi arabufise. Mu 2019 niho yashobora gushira hanze akaririmbo kiwe ka mbere yise Tuzogumana. Akaririmbo abantu novuga yuko batari bake batanguye bamumenya buke buke cyane. Mu 2020 yarashize hanze akaririmbo yise Mirere, akaririmbo kiwe ka mbere yikore mu bijanye na production, bisigura yuko inyuma yo kumwigisha production nawe yaravuze ati reka nshire nanje ukuboko mu ndirimbo yanje ndangiza igikorwa canje. Indirimbo Mirere yakozwe na D1, bisigura yuko production 100% ni D1 yayikoze. Inyuma yaho yarasohoye akaririmbo yise Before, aca hitamo kubanza guhagarika umuziki. Bemwe baza ko ari igiki cyatumye abanza guhagarika umuziki. Icya kabiri i Bujumbura haranamunyuzura. Icya gatatu yarasanzwe ari umunyeshuri. Mu 2021 niho yagira amahirwe aronka management yitwa Iteka Music, aca atangira gukorana nayo. Mwese muravyibuka igihe Iteka Music yamugaragaza imbere y'abanditsi n'abamenyesha makuru. Mu 2021 bace bashira hanze indirimbo yakunzwe cyane bise Waiting, ari nayo abantu benshi bamumenyeye ko cyane. Yabandanije gutera imbere. Inyuma ya Waiting haraza iyo bise Love Connection, indirimbo neza na neza irimo amajambo y'urukundo aremereye cyane. Novuga yuko gushika n'uno munsi abana babigeme cyangwa abantu b'abahungu bari mu rukundo na cyane cyane ni indirimbo ikunzwe kuririmbwa cyane kubera ko ni indirimbo irimo amajambo akomeye kandi yubaka kandi ameze neza cyane. Inyuma yaho yarazanye indirimbo yise Umunyuka, araduhereza indirimbo ari kumwe na Jeff witwa Mine, Morning Love, Zero. Izo zose ni indirimbo zimeze neza cyane. Mu 2021 niho yasohora collabo ikomeye cyane, bakoranye n'umucuraranzi akomeye cyane kuva mu gihugu cy'u Rwanda azwi ku izina rya Social Mura. Iyo ndirimbo ikaba ari imwe mu ndirimbo novuga yuko zakunzwe cyane ndetse zinafise n'amaviews menshi cyane kuruta izindi ndirimbo zose amaze gushira hagaragara ku rubuga rw'iyo rwa YouTube. Kiretse ko indirimbo z'uyu musore hafi ya zose zirakwiza umuriyoni w'amaviews, izitarakwiza umuriyoni w'amaviews buke buke anytime zishobora gukwiza umuriyoni w'amaviews. Inyuma yaho yarashize hanze urukurikirane rw'indirimbo, akaba yaragwise Doctor of Love. Akaba harimo indirimbo nyinshi zakunzwe nka Nzacakira, Ndumurundi, ari n'indi ndirimbo Panda 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 kwenye gari, Panda 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 tucheze muziki, Panda. Novuga yuko ni indirimbo ya D1 featuring Lappy Boy ndetse na Trezo. Inyuma yaho yarazanye indirimbo yisamarira, indirimbo harimo amajambo akomeye cyane nayone.
ntiyigeze asubira hasi, yabandanije gutera imbere, arazana iyo yise Temperature, Akanoti, ndetse yaronse ibihembo bitandukanye na cyane muri award zagiye zirategurwa. Ndavuga muri AJS award yaronse agashimwe ka Nouvelle Generation k'umuririmbyi bavuga yuko wo muri Nouvelle Generation yakoze neza kuruta abandi bose. Mu 2023 mu mpera z'umwaka niho yasohoye indirimbo yitwa Sitaki yakunzwe ku rugero ndetse rukomeye cyane, haba mu Burundi ndetse no mu karere ndetse no kwisi yose. Uyu musore D1 ari mu bacururanzi b'u Burundi, novuga yuko u Burundi bwishimira cyane. Uvuze D1 aho uri hose ku isi wumva igihugu cy'u Burundi. Nini indirimbo Sitaki yabaye indirimbo ya kabiri nyuma y'indirimbo ya Fernando muri Isanganiro Award. Uno muririmbyi ndetse aheruka gusinya n'amasezerano ni na Assurance Bike. Novuga yuko Akanoti kariko karaza buke buke, afise n'ayandi masezerano ya 1xBet. Twabonye muri 1xBet ni benshi basinya amasezerano cyane abastari bakomeye, basabi, ndavuga ba Davido n'abandi benshi batanduka. Bisigura yuko uno musore ariko arakora cyane kugira ejo ashore kuba uwundi muntu. Dufise indirimbo ziwe nyinshi cyane zimaze gukwiza miliyoni w'ama views. Ndavuga indirimbo bari kumwe na Social Mura bise Body, indirimbo Sitaki bari kumwe, nta numwe bari kumwe yayikoze ari wenyene. Indirimbo novuga yuko yasohoye mu mpera z'umwaka wa 2023. Hari indirimbo Zero yasohoye ari wenyene igeze ku miliyoni n'ibihumbi 400. Indirimbo Sitaki yoyo igeze ku miliyoni n'ibihumbi 600, aho ni mu gihe Body iri ku miliyoni 2 n'ibihumbi 800. Indirimbo Morning Love nayo igeze ku miliyoni n'ibihumbi 100. Tuvuze Waiting vuba irashobora gukwiza miliyoni, n'izindi ndirimbo zagiye zirakurikirana buke buke zizokwiza umiliyoni w'ama views. Uno n'umusore bita D1, umusore mugufi cyane, umusore bagereranya na Lionel Messi bivanye n'uburyo akoramwo akazi kiwe. Ku munsi wa mbere arashira hanze igikorwa cyo gishasha, n'indirimbo yise I Wish. N'indirimbo novuga yuko yakorewe amasanamu mu gihugu ca Tanzania. Sitaki amasanamu yakorewe mu gihugu ca Tanzania, ndetse na Audi murazi yuko Raiza arico yakoze, ndetse na D1 arico yakoze, ndetse no bita Transbit arico yakoze on niveau de production. Imana ibahezagire cyane. My name is Starboy the Sheep. I like to support everybody. Imana ibahezagire cyane. Murako